Nivyo ingingo umukuru w'igihugu c'u Burundi aheruka gufata twibaza ko itizwe neza. Turavuga umukuru w'igihugu kuko umengo ingingo yayifashe wenyene, mukaba muzi ko ingingo nk'izi ziraba ubuzima bw'abanyagihugu zidashobora gufatwa umukuru w'igihugu atagishije inama inzego z'igihugu, bibaye ngombwa eka akabaza n'abanyagihugu. Ntawe kwirengagiza yuko mu myaka y'ibihumbi 2020 gushika mu mwaka wa 2022 abarundi bahanzwe n'ibiza vyinshi, habanje kiza ca COVID-19, hanyuma imbibe hagati y'Uburundi n'u Rwanda zirugagwa kubera imvo za politike, hanyuma haza ingorane z'ubucuruzi zivuye ku matati hagati y'igihugu ca Ukraine n'Uburusiya. Abarundi bari basigaye mu kangaratete, abarundi bari barihebuye. Aho leta y'u Burundi ifatiye ingingo yo kongera kugurura imbibe hagati y'u Rwanda n'u Burundi mu kwezi k'umunani umwaka wa 2022, abarundi bariruhukije. Cane cane imiryango y'abarundi yerekeye ku mbibe Uburundi buhana n'u Rwanda, kuko yashobora kongera gushora utudandazwa mu Rwanda, yaba ibiharage, yaba ivyamwa, yaba ifi zo mu kiyaga Tanganyika. Abanyarwanda nabo nyene bagashorera abarundi ibidandazwa bitandukanye, yaba amata, ibinyobwa, yaba ibiraya n'ibindi. Ubwo rudandazwa rugatuma imiryango y'abarundi n'abanyarwanda yikemura. Aho rero imibano hagati y'ivyo bihugu bibiri isubiriye kumera neza, abanyarwanda benshi baragendera Uburundi baja kuramukanya canke kuruhuka, eka n'abarundi nabo nyene baragenda mu Rwanda kuramukanya. Hari n'abandi baja mu Rwanda kwivuza kubera mu Rwanda ubuvuzi buteye imbere kurusha mu Burundi. Eka uruja n'uruza hagati y'ivyo bihugu bibiri rwari ruteye ingomwe, eka n'amashirahamwe atwara abantu akaharonkera akarusho. Aho leta y'u Burundi hamagariye abagwizatunga bo kw'isi yose ngo baze gushinga imitahe mu Burundi, hari abagwizatunga b'abanyarwanda bari bifatanije n'abarundi bashinga amashirahamwe y'ubucuruzi. Ivyo navyo nyene bikaba vyarafasha guteza imbere abikorera ivyabo mu Burundi. Vyongeye hari n'abandi abanonora imitsi, abakora utugenegene dutandukanye, abagira imiziki, eka n'abari mu mashirahamwe ategamiye leta. Abo bose barahura bagasabikanya ubwenge, ubugenegene n'ubuhinga bwabo. Ibihugu uko ari bibiri bikahungukira. Ivyo vyose vyarazanira amafaranga atari make Uburundi, kubera abo bashitsi barara mu mahoteli, kubera abo bashitsi bafungura mu maresitora, kubera abo bashitsi baja gutembera gufata akayaga ku kiyaga Tanganyika n'ibindi n'ibindi. Ivyo vyose bikaba vyaje mu gihe ubutunzi bw'u Burundi bwari bwifashe nabi. Ingingo rero yo kugara imbibe hagati y'u Burundi n'u Rwanda yaje nkaho ari nk'inyundo bakubise ku mitwe y'abarundi, kuko hari haheze igihe kirenga umwaka gato izo mbibe zongeye kugururwa, ubudandazwa hagati y'ivyo bihugu bibiri vyongeye gusubira kuremeshwa. Iyo ngingo kandi yaje ubutunzi bw'igihugu bw'u Burundi bwari butanguye kwinanata, aho umwimbu wari utanguye kongerekana, ivyo twita PIB mu rurimi rw'igifaransa. Umwimbu rero uva kuri 1.8% mu mwaka wa 2022 uja kuri 2.7% mu mwaka wa 2023. Ego ntibishemeye cane, ariko inzira yari nziza. Iyo ngingo rero kandi ije mu gihe leta y'u Burundi yari imaze amezi yumvikanye n'ikigega mpuzamakungu FMI ku mugambi wo kuzamura ubutunzi. Uwo mugambi rero ukazoba uzofasha Uburundi kuronka mbere n'imfashanyo zo hanze, yaba ico kigega nyene mpuzamakungu FMI, yaba banki y'isi yose, yaba banki y'iterambere ry'amajambere ya Afrika BAD, n'abandi bafasha Uburundi. Iyo ngingo kandi je mu gihe ubudandazwa hagati y'ibihugu vyo muri aka karere vyari bitanguye gufata intumbero nziza, yaba urudandazwa hagati y'u Burundi na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yaba urudandazwa hagati y'u Burundi n'u Rwanda,
urudandazwa hagati y'Uburundi n'Ubuganda, yaba urudandazwa hagati y'Uburundi na Tanzania, eka urudandazwa hagati y'ivyo bihugu rwari rutanguye kumera neza. Eka n'abagwizatunga bari batanguye kuza mu Burundi gushinga imitahe yabo. Umuntu akibaza ati none ingingo nk'iyo yari ifise ingingo itomoye yaba ya politike canke y'ubutunzi? Naho hoba hari ingingo za politike, ibituma vya politike, kuko ntawe ushobora kumva na gato icotuma ingingo nk'iyo igwanya iterambere ry'ubutunzi ifatwa. Eka yaba Barundi, yaba leta n'abanyagihugu bo mu Rwanda, yaba abakuru ba kano karere, bihugu vya kano karere, yaba eka n'abafasha Uburundi bose, nta numwe yategeye impamvu z'iyo ngingo yo gufunga imbibe, cane cane ko iyo ngingo yafashwe huti. Nk'uko mubizi rero, murazi yuko mu Burundi ibice birenga 75% vy'abarundi bari mu bukene ntangere. Umuntu akibaza igituma leta nk'iyo yitwa ko yitwararitse neza y'abarundi yofata ingingo yo kugara imbibe kandi vyafasha abanyagihugu kwikenura bakaronka udufaranga dutunga imiryango yabo, ngo nukubera impamvu za politike. Nk'uko mubizi, ibihugu birashobora kugira amatati ya politike, ariko yaba muri Afrika yaba mu bindi bihugu biteye imbere, nta na rimwe ivyo bihugu vyugara imbibe, nta na rimwe ivyo bihugu bihagarika urudandazwa hagati yavyo, kuko guhagarika urudandazwa bishobora kugira ingaruka zikomeye ku banyagihugu, bishobora kugira ingaruka mbi ku bihugu ukwavyo. Nico gituma rero ubu nk'uko mwavyumvise iyi ngingo naho yafashwe, kumbure leta ntirabona ingaruka zizova muri iyo ngingo, ariko nibaza ko ingaruka zizoba zikomeye cyane. Ubwa mbere hoho ingaruka zizoba kuri abo banyagihugu begereye imbibe, bahora bicururiza uducuruzwa twabo bagashobora gutunga imiryango. Ubu rero basubiye muri bwa bukene ntangere, atakindi kizobafasha. Tumaze iminsi twumva abanyagihugu bo kumbibe bavuga yuko ibidandazwa bari baguze, bari baranguye n'udufaranga twabo bari babitse, ududandazwa tutakironka abatugura, ubu bariko baduhombesha kubera batagira abaguzi. Ivyo rero murumva ko bizotuma abanyagihugu basubira gukena cane. Turazi kandi yuko hari ibidandazwa vyahora biva mu Rwanda, yaba amata, yaba ibinyobwa, yaba eka n'ivyo biraya, ubu abahora babicuruza nabo nyene barafunze, ntaco bagifise bakora. Abahora i Burundi, Bujumbura, abamahoteli, kuko abanyarwanda bahora bashikira mu mahoteli, kandi ni nabo benshi bahora bashikira mu mahoteli, amaresitora bahora bafunguriramwo, eka vyose ubu birafunze. N'imiburiburi abakiriya baronka ntibashobora gutuma bunguka amafaranga ashimishije. Ugasanga benshi ayo mashirahamwe menshi ateza kwirukana abakozi batari bake. Ikindi nuko twumvise yuko n'abakongomani bava muri Sud Kivu bahora baza kurangura tuntu i Bujumbura baciye ku rubibe rwa Ruhwa mu Rwanda, ubu nabo nyene basigaye mu kangaratete kubera batagishobora kuza kurangura ibintu vyabo mu Burundi. Ivyo vyose rero ni ingaruka z'iryo fungwa ry'imbibe hagati y'u Burundi n'u Rwanda. N'ubutunzi bw'Uburundi buzogabanuka cane, atari kubera ibidandazwa hagati y'u Burundi n'u Rwanda bizogabanuka, yego n'ivyo bizotuma ubutunzi bw'Uburundi bugabanuka, ariko ibihugu vyinshi bimwe bimwe vyahora biza gushinga imitahe mu Burundi bizokwinuba Uburundi, kuko bizokwibaza yuko atawushobora kwizera Uburundi kubera buhindura ingingo uko bwishakiye. Iyo ngingo kandi itandukanye n'amabwirizwa y'amashirahamwe atandukanye Burundi burimwo, yaba East African Community isaba yuko ibihugu bireka ibidandazo bikatembera, abanyagihugu b'ibihugu bitandukanye bagatembera, eka n'amafaranga agatembera agakwirakwira mu bihugu. Bikaba bitandukanye n'amabwirizwa y'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika
rivuga yuko ibihugu biteza kureka ibidandaza bikatembera kugira abanyafrika bashobore guhahiranira bitagoranye. Eka n'uwo mugambi wo guteza imbere wo kuzamura ubutunzi Uburundi bwagiraniwe n'amashirahamwe mpuzamakungu nawo nyene urashobora kugira kwingaruka, kuko abahora bafasha Uburundi bamwe nabo nyene bazobanza kwibaza ingene Uburundi butwawe, igituma buhindura ingingo gihutihuti. Bigafatanya rero nuko Uburundi buzwi nabi kuvyerekeye kutubahiriza agateka kazina muntu, kuvyerekeye gufungwa kw'abantu, abagwanira uburenganzira bwa zina muntu, abantu bicwa. Ivyo vyose bikazotuma abantu basubira kwibaza Uburundi ko hari uwo bwizera, bikazotuma mbere abarundi benshi basubira mu bukene ntangere. Nibaza ko rero kubera ivyo umukuru w'igihugu yogerageza akaraba akaho umushinga ntahe agasubiramwo iryo bwirizwa, iyo ngingo yo kugara imbibe, kuko ibibazo vya politike bizokwamaho badashoboye kuvyumvikana ko muri diplomasi barabe hariho amashirahamwe East African Community canke CIRGL barashobora gufasha kurangura ayo matati ya politike, abanyagihugu babandanye bahahiranira atangorane.